byinshi ibintu bitera kwiganyira niyo tutabona la voie de sortie, inzira yo gusohoka tuva mu bibazo tuba turimo. Byinshi ibintu bitera kwiganyira niyo tubona inkomezi zacu zananiwe. Byinshi ibintu bitera kwiganyira niyo tubona dusenga ariko amasengesho yacu tukamenya nta resultat tugomba ariko arazana. Byinshi ibintu bituma twiganyira n'ibintu tadukeneye bitariko bigenda uko tugomba tubiresheje amaso yacu. Ariko Imana iratubwira ngo nitwiganyire, irensista cyane nitwiganyire. Zaburi 23 verset 1 ivuga ngo uhoraho ni mwungere wanje sinzokena. Bene data, kwiganyira kuza kukarema ico bita dute, ico no kwita dute ama gukekeranya. Iyo uriko uriganyira nta kwizera kuba guhari, ahubwo gukekeranya n'Imana wizeye. Kandi ahari dute cyangwa ari gukekeranya nta kwizera kuhaba. Rero iyo ata kwizera guhari biroroshe cyane gose ko twiganyira. Ariko Imana iguma yensista ngo nitwiganyire. Ejo twabonye ku majambo y'Imana ari muri Matayo, aho twabonye ko Imana ifise ivyo dukeneye, ifise ivyo dukehanije. Umva, itwitayeho kuruta ko twe tuvyibaza. Ivyo ibitubwira kubera iki? Kugira ngo ukwizera kwacu kurengane gukekana canke amadute tugira tuyatewe no kwiganyira. Ijambo ry'Imana mu bami ba mbere ibice 17 ku murongo uhereye ku murongo wa 2 gushitsa ku murongo wa 6 riratubwira ngo hanyuma ijambo ry'Uhoraho rimuzako riti va hano ugende werekeye iburasirazuba buninyegeze ku mugezi Keriti ahahera iburasirazuba bwa Yorodani, uzohora unywa ku mazi yawo, kandi nageze ibikona ko bizohora bikugaburirayo. Nuko aragenda agira nk'uko ijambo ry'Uhoraho ryamubariye, aja kuri uwo mugezi Keriti ahahera iburasirazuba bwa Yorodani, agumayo. Ibikona bikama bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye mu gitondo no ku mugoroba, kandi akama anywa amazi kuri uwo mugezi. Ijambo ry'Imana litubwira inkuru y'umuvugishwa n'Imana Eliya amaze kubwira umwami Ahabu yuko atamvura izogwa. Yaciye abobrije yo guhunga gutinya kumwami Ahabu yahava mwica. Ahunze akarahungira muri Imana muza kugira ngo gende ube ku mugezi Keriti. N'umugezi n'uruzi ata hantu bango nokura ibyo fungura bihari kuri Eliya. Ariko Imana imubwiye ngo uja ku mugezi Keriti, ivuga ngo sukugenda hariya ndazi kuzokenera ivyo urya, ndazi kuzokenera ivyo unywa. First of all, amazi yo kunywa azoba ari amazi atemba mu mugezi Keriti. Ikindi naco nageze igikona kuzokoma kikuzanira umutsima n'inyama buri munsi mu gitondo no ku mugoroba. Nimvire ijambo igikona, turazi ukuntu igikona gikunda inyama, ariko Imana ica mu gikona kukwama kigaburira Eliya. Bene data, ibi bitwereka yuko Imana malgré que dufise ugukekanya kwaremwe no kwihebura, canke kwaremwe no kwidodomba, canke kwaremwe no kwiganyira, Imana yoyo ibifise plan ku buzima bwacu. Nubwo tutabasha kuresha amaso plan, nibiza ko Eliya ariko aragenda atarazi plan y'Imana ku buzima, atarazi okay what is coming next, nigiki kije gukurikira. Okay, ndahunze impunzi Ahabu, mvuye ahantu nari mbaye mfite ubuzima buri meze neza,
iyo ngiye sinzi yonje ariko Imana ishiramwo orientation kandi apari ya orientation izana na provision y'ivyo iri yarakeneye. Bene data, itegeka igikona kwama kimugaburira n'ibintu bigitangaza kumva igikona cyo kuzanira inyama no kundi gikunda inyama, ariko ni kw'Imana ikora. Bene data, igikuraho kwiganyira ni ukwizera. Iyo ukwizera kwacu kutarushe cyangwa kutarengeye ibibazo turiko turacamwa, kutarengeye ibi bidukikuje byo dutera kwiganyira, by'ukuri twama dufise ukwiganyira kandi ntitubasha ngo tubone inzira Imana irikira ubugingo bwacu. Ariko ni byiza ko kwizera kwacu kurengera ukwiganyira, kuko tuzi ko Imana itwitayeho. Kumenya ko Imana itwitayeho ni ibintu duteza kuba sire 100%, ko tuzi ko turi abana b'Imana, twizeye Imana, niwe mwami wacu. Kuba Imana ariyo mwami wacu ni responsabilité zayo kwita ku bantu ari mu bwami bwayo. Sinzi ko mu byo principe y'ubwami y'umwami n'abatwaye. Imana si umwami nk'uko abandi bami bo kwisi bameze, ni umwami mwiza, ni umuvyeyi wacu. Ivyo ni ibintu byategezwa kurema ukwizera gushitse muri twebwe kugira ngo ukwiganya ntibikubanaho guca. Imana yagaburiye Eliya icishije mu gikona ikintu cari kurya indya cari gitegezwa kuzanira Eliya. Bene data, izokugaburira, izozana ibihuye n'ivyo ugomba, izozana ibyo uyikeneyeho, ibicishe mu nzira utiteze. Eliya ntiyarazi ko igikona cy'umugaburira, ntiyarazi ko hariho ijwi ry'Imana ribariza mbwe ngo kumugezi kiriti nzokora ibi nibi. Harageze n'igihe umugezi urakama, Imana izindi orientation. Umva, Imana yacu si Imana imeze nkuko twe tuyiyumvira. Umva, genda haha ndemvira ejo kumbere ndashaka no kunzodemba by'ubuzima ko mu kwezi kuza sindi sure. Imana suvuko, Imana ni Josui, ni Imana iriho yamaho, ni Imana atamupaka n'umwe igira. Irazi bizo mu myaka 20 iri imbere, iziri kiraboneka. Ibyo mbivuze ngo ntitugire kwigaya, ntugire ukwiganyira, wizere Imana. Data mu izina rya Yesu, senge mwene data. Uyu mwene data afise ubwoba bw'ubuzima, ukwiganyira kwazanye gukekeranya, kandi gukeganya kuriho nta kwizera guheza ngo kuze. Ariko we wagaburiye Eliya ukoresheje igikona, ico gitangaza wakoze, n'ubu uracari wa wundi. Jambo rya mu Baheburayo rimbwira ngo uko Yesu yarari n'uyu musi niko ari, niko azohora ibi. Ntuhindurwa n'ibihe, ntuhindurwa n'amasezerano. Uguma uri Imana, uri umuvyeyi adukunda, uri umuvyeyi atwitwararika, uri umuvyeyi yama aplanifya kazoza kacu neza. Ndasengeye mwene data, uzamure ukwizera kwiwe, ahagarare ashikamye, akureho ibintu byose byariko bizana ukutizera mu bugingo bwiwe. Iri jambo rimubere imbarutso y'ukwizera, iri jambo ryubaka ukwizera kwiwe, yubake ivyizigiro vyiwe, asubire ahishuri ukundi gusha uburyo ugira uzana de provision mu buzima bwacu. Nawe yizere gukekeranya yarafise kuvanweho n'ukwizera, kuvanweho no kwitega gitangaza, no kwitega de nouvelle amadirection yawe mashasha. Ugira uzane mu bugingo bwiwe kugira ngo umushikane ku mugezi Keriti, umushikane ahazohagarika, umushikane ahazoruhurirwa ibyo afise nk'umutwaro. Haleluya! Nuko bikore Eliya, nabo ari umukorera. Nuko ndagushimiye kufise de plan nziza ku buzima bwiwe. Ndasenze ngo umuhumure amaso y'impuhemu, uzamura ukwizera kwiwe, ayakiriye ijambo kandi aryizere. Ni mu izina rya Yesu nsenzemwo, amen. Mwene data, wizere Imana
yakujana ku mugezi Keriti aho yashize ivyawe yageze n'ibizoka muri supply ivyo ukeneye. Imana iguhe umugisha ugira umunsi mwiza.